Jewe nitwa Oscar Nduwimana, nkaba nkora mu kigo IFDC mu mugambi Pagris, cyane cyane nkaba njejwe n'umugambi wo kurwanya ubukarihe bw'isi ku rwego rw'igihugu, hanyuma kandi nkaba njejwe imigenderanire y'ishirahamwe Pagris hamwe n'ibigo by'ubushakashatsi hamwe na Direction de la Fertilisation des Sols. Umururazi w'isi novuga itituka ry'isi, no kuvuga mbere nk'ingwara y'isi ifatiye ko icyunyunyu cyitwa hydrogene mu isi kiba cyabaye cyinshi. Icyo cyunyunyu kibaye cyinshi gica gituma n'ibindi byunyunyu nka aluminium, fer na manganese bica bisubira bikaba byinshi, bigaca biba intambamyi ku bindi byunyunyu biterwa bikeneye nka azote, phosphore, potassium, magnesium, calcium n'ibindi. Novuga yuko umururazi ubwa mbere hariho kamere k'isi, twebwe amasi yo mu Burundi ari muri twovuga ari les pays tropicaux, ayo masi rero arakarirwa n'umururazi mugabo cyane cyane twavuze ko icyunyunyu hydrogene arico congerekana mu isi. Iki kintu rero kiza cyose cyo congereza icyunyunyu hydrogene gica gituma umururazi ba mwinshi, twovuga nke amafumbire mvaruganda mu gihe uyakoresheje nabi. Mugabo twavuga yuko urashobora kuva no ku nkukura, inkukura itwara uburyohe bw'isi ikabijana kure yaho igitego ashobora kuzikoresha. Mu gupima umururazi w'isi umuntu arakoresha igikoresho bita pH metre. pH metre rero mu kuyikoresha umuntu aragenda mu murima wiwe akabanza gufata ivu apima. Iryo vu rero mu kuripima baragenda bakarifata ufise isuka cyangwa itatariye, ukafata ivu echantillo ku ntango yo ku murima, hagati yo ku murima na echantillo y'ivu yo ku mutwe. Hanyuma umaze kuronka iryo vu wakuye mu mpande zose z'umurima, uca ufata ayibasi ufise cyane ugafata rya vu ryose ugaca uriteranya, ukaricanga, ugacukuramo rero echantillo yo gupima. Gupima rero echantillo urafata rya vu ukongeramwo ikintu bita eau distillée mu gihe bishobotse, mugo urashobora gusanga nko kuri tere ata idashoboye kuboneka hafi, hariho abasha bashobora gukoresha amazi. Hanyuma rero ufata rero rya vu wamaze kuritoba ukaricangacanga na y'amazi, ufata rero wa musururu ugashushiramwo ya pH metre cya gikoresho. Ico pH metre rero gikora nka yama nka thermometre, ucugenda rero ya pH metre kacikwereka urugero kwa pH y'umurima ariko acidite. Mugabo rero umurimyi akoresheje ijisho arashobora gutembera mu murima wiwe akabona nk'ivyatsi nk'ibishurushuru, arashobora kubona nk'ishinge, arashobora kubona ibindi ivyatsi bita isokera, agaca amenya ko muri wa murima wiwe harimo umururazi. Ikindi naco arashobora kumenya umururazi mu gihe yisunze amakarata. Hariho amakarata yerekana yuko akarere uhereremo karimo umururazi canke atawurimo. Gerageje kuraba rero inkurikizi mbi zijanye n'uwo mururazi, hanini mwumvise ko igiterwa ntigisubira kuronka vya byunyunyu gikeneye. Hama rero ni ibinyabuzima, ya misiba, ihunga. Yego umururazi ni ingwara ivuga igakira mu gihe cyane cyane ukoresheje ishwagara yo mu ndimo. Ico gihe rero mugabo ukayikoresha ku rugero rwiza no mu gihe cyiza. Ishwagara mwamenya yuko ni mu kuyishwagara ibuye bita dolomite. Baba bapimye ko ririmo ca cyunyunyu, calcium na magnesium, basanze rero kiri ku rugero rwiza, baca bafata ryabuye bakarisya bakoresheje amamashini, hagaca havamwo rero ifu. Iyo fu niyo baca bakoresha nk'ishwagara, nta kindi kintu bacangamo n'iryo buye baba basyeye. Hariho mwishwagara zo mu ndimo hari ubwoko bubiri. Hariho ishwagara bita show calcaire,
iyo shwagara irimwo calcium, mugabo hariho n'iyindi shwagara ariyo mukunda kubona yitwa dolomi. Iyo shwagara yitwa dolomi nayo ikaba irimwo calcium hamwe na magnesium. Mu kuyishirako barayinyenyagiza, baranyenyagiza ku murima hose, ukanyenyagiza ntibayishira mw'ibango, oya barayinyenyagiza mu murima wose. Hanyuma heje kunyenyagiza baca basubira inyuma bagatora amasuka, amasuka akwiye y'imijojo, bagaca barima kugira ngo ya shwagara bayicange n'ivu, kubera yuko ivu ya shwagara utayicanze kugira yinjire mw'isi, urumva yuko ya mizi y'igiterwa idashobora kuzoyikoresha. Nico gituma rero bavuga bati uhejeje gushiramo iyo shwagara n'utawo ucubanza ukayicanganya n'ivu ukayihamba kugera aho ku santimetero 20, 15, 20 kugira ngo ya mizi ishobore gushikira hari isi yashoboye gukosorwa. Je nitwa Zakari Minani, ndi umworoshabikorwa mu mugambi Projet Dolomi mu ishirahamwe Ikodera Emera. Nkorera imirimo yanje ya misi yose muri komine ya Muruta ya kera, ariko muri komine ya Kayanza yagutse. Kugeza iyi saha barabikenguruka, mbere nk'uko batari babisanzwe babimenyereye, bagira amakomande y'imyavu y'ikizungu bakibagira ishwagara, ariko kugeza ubu turabona ko ibyo basaba iyo hageze kwiyandikisha mu kurondera ifumbire y'ikizungu ntibagira ishwagara. Nitwa Kaboneke Jean Pierre, nkaba njejwe uburimyi n'ubworozi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi hano ku mutumba wacu w'Inini, uwo bita umoniteur agricole. Ntabwo ari mwavu turabihanuye, ni nk'umuti wo gukosora isi imigira turima iri mu matongo. Akarusho nyene karimo cane gose, kuko twebwe tukiharimira u Rwanda tutararonka ishwagara, ntitwateye imbuto ngo zimere neza, zaza zihishiye, zaza umengo batutse kwa marike. Twatera ibiharage tugasanga ibyo biharage mu kumera bikamera bigwaye urugara, ariko turonkeye ishwagara twarateye imbuto zaje neza. Ubu ni sawa cane, ni byiza, umwimbu turonka urarengeje uwo twahora turonka. Akamaro k'iswagara twatangiye kukabona ko twebwe aho turonka iswagara ubu turarima neza kandi tukaronka imyimbi imeze neza, ariko bwa mbere twararima tugateragira ugasanga imirima iragajuriye, ibindi ukamengo vyanyitse, tukayoberwa ko twashizemo imyavu tukabura, ariko ubu turabona ko imirima itotahaye kandi turimbura neza.